Bingo Sports. nuko nyuma yo kuba duca mu bihanishijwe bigiye bitandukanye reka rero tuze twinjire n'amakuru yacu twabateguriye kuri uno munsi wa gatanu birumvikana tuyahereye mu gihugu cy'ubwongereza muri FFB ndetse na Premier League turaza kuba tubigaruka ko mu nyuma tuyahereye mu gihugu cy'ubwongereza shampiyona y'icicaro gikuru cy'igihugu cy'ubwongereza ndavuga Premier League iraza kuba yagarutse neza na neza match zirahari guhera ku munsi w'ejo wa gatandatu ku munsi wa Mungu ndetse no kugeza ku munsi wa mbere match zizoba zihari zimeze neza cyane saa munani n'iminota 30 Nottingham Forest iri kumwe na ekipe ya Brighton and Hove Albion, Bournemouth saa 11 iri kumwe na Liverpool, Everton iri kumwe na Leicester City, Ipswich Town iri kumwe na Southampton, Newcastle iri kumwe na Fulham, Wolverhampton Wanderers saa 1:30 iri kumwe na ekipe ya Aston Villa. Mugiye ku munsi wa Mungu Brentford bari kumwe na Tottenham Hotspur saa 10, Manchester United iri kumwe na Crystal Palace, Arsenal iri kumwe na Manchester City kuri Fly Emirates. Magarikizi bamwita Peter Banks w'umwongereza neza na neza hagati ya ekipe ya Arsenal bakira ekipe ya Manchester City kuri Emirates Stadium. David Raya, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Benjamin White, Takere Tomiyasu bashobora kutagaragaramwo ku bw'ibibazo by'imvune nubwo kuri David Raya wewe bivuga ko ashobora kuba yagarutse neza na neza. Jeremy Doku, Nathan Ake, Oscar Bob, Rodri ndetse na Ruben Diaz nabo bashobora kutagaragaramwo ku rukino ekipe ya Man City igiye kubitana mu mitwe na ekipe ya Arsenal. Match are ekipe zose zanganije igitsindo kimwe ku kindi, igitsindo cha Arsenal ndetse n'igitsindo nako ibitsindo bibiri ku bindi, ibitsindo bibiri ku bindi kabisa. Ubona ko Man City yaje kubinagombora match iragenda ira match ubona ko yateye polemique ku magarikizi Michael Oliver atanga ikarata itukura kuitwa Leandro Trossard. Bona Richardson bona apologize. Man City kugeza kuri no mwanya mu kibanza ca kane n'amanota 41, Arsenal mu kibanza ca kabiri n'amanota 47. Man City ishaka kugaruka neza cyane kuri course canke kugaruka kwizera neza cyane ko bashobora kuba bari muri course muri Big Four ndetse no ku gikombe no kuza gutsinda equipe ya Arsenal bagasigazamo kinyuranyo c'amanota agera kuri 3 yonyene. Arsenal kwerekana kuri course y'igikombe nayo igomba gutsinda Man City. Biraza kuba birangira gute? Arsenal irakoresha ingufu zahe, Man City irakoresha ingufu zahe kugira ngo umwe wese aza kuba atahukana amanota agera kuri 3. Bona Richardson ni novuga ngo n'urukino rufise ico rusiguye kwino migwi yose igera kuri 2 uretse ko novuga ngo bose novuga ngo kugaza muri kano kanya bariko ku gikombe ca English Premier League shaka na equipe ya Liverpool. Uravye kugeza muri kano kanya aho championa igerere canke kugeza muri kano kanya n'imigwi yose hagaze navuga ino migwi ya Arsenal ndetse na equipe ya Manchester City, uraza kubona kumengo equipe ya Manchester City ndetse na equipe ya Arsenal bose no munsi ntaho uvuga ngo na kari capable kuza gutsinda ubundi bivanye nuko twabonye mu nkino ziherutse cyangwa muri misi yeze no migwi yari hagaze. Equipe ya Manchester City irevure bari batanguye uvuga ngo sezo bisa nkaho bitameze neza, mu ntango za sezo equipe yari imeze neza, mu nyuma baza kugira ibibazo bavunikisha abakinyi, bavunikisha witwa Oscar Bob, bavunikisha n'uwitwa Rodri Cascante nabo bavuga ngo yarafatiye umuti yari giti cy'umugongo ca equipe ya Manchester City hagati mu kibuga. Yari umukino uvuga ngo hetse Manchester City mu myaka nk'itatu yari heze Manchester City kiratsinda, ubwo murabe no mu nkino no musore Rodri bakina ahari nigake Man City yatsindwa buri muri wowe yapfuminganye ntabwo yatsindwa mu gihe Rodri yarahaze. Rodri aza kuvunika baza gukina urukino ruvuga ngo ndavyibuka urukino yapfunitse kuri Rodri nyene urukino bakina kwakina equipe bariko bakina na Arsenal nyene equipe ya Arsenal kandi wanashimye yavunitse hakiri kare cyane umenga ku munota wa equipe ya 10 Arsenal bayihereze katse y'umutuku hari umusore tukate mutwe niranda umengo Leandro Trossard bagiye kuruhuka ku munota wa 44 gutyo bavuga ati aha kubeza katse y'umutuku match baje bayitsinda vuga equipe ya Manchester City.
mu nyuma baza kuja mu bibazo byo kugenda batsindwa batsindwa uravuga ati ekipe ya Manchester City iri mu bihe bibi ese bamwe bamva ati ni Rodri ariko aratuma ekipe igica mu bihe bibi canke ni umumenyeza Pep Guardiola gaca mu bihe bibi byo abandi benshi bagiye canke abantu benshi tutagiye tumenya nuko mu byo twagenda tubona aba bakayiri woroka bariko baraca mu bihe bibi byo gutandukana n'umugore wiwe ndetse no witwa umumenyeza wabo nawe navuga Pep Guardiola psychologique matara ameze neza mu mutwe n'ivyo mu bundi bwo n'ivyo yabwiza gukora ntabwo byameze neza mu mutwe turavyibuka tujya mu nkino za Boxing Day Pep Guardiola afata ingingo ngo nimuja mu buruhuko kuko ntaco muja gukora mwebwe ntimwakoze ko mutakoze reka abandi bagende kuruhuka namwe muje gukora anavuga ngo kugaza muri kano kanya tigire cyo gukorwa nta kindi nuko wewe uri umukinyi wa Manchester City terura sakoshi yawe terura ibege yawe uzane ku kigo cy'inyimezo cya Manchester City ubundi bwo buzotaha cyangwa tuzova ngaha ari uko Boxing Day irangiye mwizo nkino bakinye muri Boxing Day twagiye tubona bagaruka baratsinze ekipe ya Nottingham Forest ariko warabona ko ni ya Manchester City cyangwa se ni ya ekipe mugabo ubona ngo uno munsi iragira tsinda ejiragira tsinda uno munsi iragira tsindwa niyo ekipe itahoza mu byo yakirakora ariko mugabo mu nyuma warabona ko harimo akantu ko guhema Pep Guardiola avuga ngo abwira uburongozi bwa ekipe ya Manchester City nifuza ko mwino merikato mu kwa mbere mwunyongereramwo abakinyi canke se nkeneye ko mwoshiramwo abakinyi mwunyongereramwo amaraso masha muri ekipe twarabonye yagiye muri ekipe ya Eintracht Frankfurt azanamwo n'umusore Marmoush nawe ninavuga ngo nawe mukinyi yarakarahe kino ekipe ya Eintracht Frankfurt ko mu nkino zose ino ekipe ya Eintracht Frankfurt yakina niga ko babona witwa Omar Marmoush umunya Egypt atabonye igitsindo mu rukino aje muri ekipe muri mwino ekipe urukino rwiwe rwa mbere yakinye bariko bakina ekipe ya Chelsea ngira ngo abonye ari na urukino rwiwe rwa mbere yakinye Pepe nawe yana gusakara avuga ngo nabonye uburyo Marmoush ashobora kwintegra muri ekipe aturavye transaction zahaba hagati yiwe n'abagenzi we atumundi bwo ndabona ko ashobora kumfasha vyinshi ekipe ya Chelsea ni ekipe tutovuga ko uno mwaka ari ekipe mbi na gato igihe cyose ari ekipe mbi wagubona ko baje kuri ekipe ya Manchester City Man City byavuga ko ekipe itsinda tavuga ngo none uno mwaka ko ekipe ya Chelsea ari nziza gusumba mu myaka yezo ko yarimeze ko ndavyibuka banganya bine ku bindi banganya itsindo kimwe ku kindi kandi Chelsea yari mbi cyane parapo y'uno munsi Chelsea ya Enzo Maresca tavuga ngo ko ino munsi Chelsea ari ekipe nziza parapo mu myaka yezo ikaba itsindwa na Manchester City ibitsindo 3-1 tavuga ngo ekipe ya Manchester City ishobora kuba yagarutse ubuherutse hirya je ku munsi wa gatatu bakirana muri UEFA Champions League kwa rukino bariko barakina bavuga ngo n'urukino rwo gufana ubukire bagenda kuruhuka ari igitsindo kimwe ku buso kimwe cha ekipe ya Craven Bridge ku buso bwa ekipe ya Manchester City vango ekipe ya Manchester City gusezererwa muri UEFA Champions League byo bisa nkaho mengo ntibimeze neza so just now turavye ekipe ya Arsenal ububwira abandanije muri UEFA Champions League cyangwa turavye kweza muri kano kanyu ubugiye hagaze muri English Premier League namba ni ekipe ivuga ngo iri mu kibanza ca kabiri igwa mu ntege ekipe ya Liverpool ifite amanota 53 Manchester na ekipe ya Arsenal ifite amanota agera ku 47 ekipe ya Manchester City ifite amanota 41 biravuze ngo Manchester City namba no munsi keneye kuvuga ngo ndakeneye kwasira ko 100% ndoja muri Big Four cyangwa mu migwine ya mbere tukaba gukomera kana naho biracakunda kuko kugeze namba ifite amanota 41 nako gukomera biracakunda gutsinda Arsenal ku munsi wa Mungu iraza gutsinda hasigara amanota 3 kwa Arsenal hasigara 6 kwa Liverpool aho ni mu gihe Liverpool nayo zoba ekipe ya Liverpool Liverpool utakaza kwa Bournemouth birashoboka ko naba Bournemouth no munsi ne ekipe imaze kutwereka ko ari ekipe ikomezwa muri English Premier League byo bikwereka ngo Man City no munsi gukorera kuri kano kavuga ngo ni ntsinda Arsenal ndaza kukuba nkuye mwatatu kwa Arsenal mu kurindira ko niyo Liverpool nayo hari kiyo cy'amanota 6 niturakina kuko munsi Manchester City uravye uburyo no munsi uriko abantu bavuga ngo ukurikira nkino zayo mwino misi bisa nkaho mengo ibihe baciyemo byo kuri Ava Boxing Day bisa nkaho mengo biriko biribagiranwa umbwiye ko nabonye Kevin De Bruyne nuko gusa muvyo vyagiye bivugwa mu itangazamakuru Kevin De Bruyne witwa Joseph Guardiola batari ko barasa n'abahuza ndavuga ngo mu migenderane yabo ateko basana ubundi bwo Mateo Kovacic nabonye ku rukino bari kwakena equipe ya Craven Bridge Mateo Kovacic nabonye ku rukino bari kwakena equipe ya Chelsea ubundi witwa Mateo Kovacic ari capable yo kuza kwasira responsibility za Rodri erika kwa hagati mu kibuga turakwa equipe ya Arsenal no muzi Arsenal uretse gusa kuno munsi ariko ariyumvira kuba yorondera abakiri bashobora kuza kumufasha ndavuga Mikel Arteta ugereje kuraba ni equipe Tantuno musi Jorginho arazameze no musi Martin Odegaard arazameze neza hagati mu kibuga uno musi aramukuyemo ashizemo Jorginho avango kugeza muri kano kanya witwa Mikel Arteta biragoye kumva ngo mu kibuga hagati mu kibuga kwa equipe ya Arsenal
ngo ni naka atugoza kuza kwatangura tantara mutanguza ndavuga kapiteni Martin Odegaard ubukeruka akamukura mukono kuri match ya Girona Martin Odegaard yarahari ariko wabona ko bari kumwe na Jorginho Declan Rice yamukuyemo kuba ashobora kuba mukuvanga reka ndamureke Declan Rice ashobora kuba no mu reserve ashobora kuba no mu bikire equipe ya Manchester City tuba dufise muri weekend ngo bikwereka ngo uravye ibibazo equipe ya Arsenal irimo nibibazo equipe ya Manchester City irimo Arsenal sinova ko ibibazo nibibazo gusa vy'imvune kuko no mustafise Bokosa kandi yaramukaza gufasha kuza guheka equipe nufise uwo mu full striker no musi Jesus ntabwo hari wari kuza gufasha kurondera bitsindo nambugiye ukina equipe ya Manchester City isa nkaho mengo yakubise comeback cyangwa isa nikiragaruka nova ngo ivuye mu bihe bibi yari irimo bikwereka ngo equipe ya Chelsea ya Manchester City ifite niyo confidence kuba yatsinze equipe ya Chelsea muri English Premier League equipe ya Arsenal badafise abasore babiri bamwe muri equipe bavuga ngo ningende gwako bikwereka ngo amahirwe kurande guwanye ndabona ko asa nkaho mengo noshira kuri equipe ya Manchester City kuko ni equipe ikiragaruka ivuye mu bihe yari irimo ni equipe uri munsi yongeje nko maraso mashasha mu gihe equipe ya Arsenal nayo ni yiyumvire ko yo kuri recruitment ni recruitment ko no munsi ntabwo zizoza kubafasha kurukira bafise ku munsi w'Imana na equipe ya na equipe ya Manchester City bivuze ngo Man City ndavye munsi guhagaze ukuri kesa ni kuta comeback ngaraba Arsenal yafise abasura bamwe ngende gwako tugatura ni equipe ya Arsenal no munsi witwa Michael Arteta hari abakinyi bamwe ataha ico cizere ko bokina mugenda abandi bari bahari abareka akoresha no munsi bamwe niba abandi bavuga ngo genda mu backup ndaza kuza mu gihe nakatahari ni wigeze muheza niyo minota mike yanyuma kugira ngo ashobore kuba yo kwintegra muri equipe cyangwa se yo kumva ngo mu gihe nakagiza akabazo ndaza gukina mugo ndamanza gukina ariko nakatahari byumvikana ngo equipe ya Arsenal irafise rovango ibice nka 48 mu gihe equipe ya Manchester City mvuga ngo irafise ibice nka 52 byo gushaka gutsinda kino go ku munsi w'Imana ngereje kuraba ko iyo migwi ibiri ihagaze kugeza muri kano kanya mu nkino zigira kuri zitandatu zerutse kuba zibahuza Arsenal yatsinzemwo rumwe Man City itsindamwo rumwe izindi zine barazinganya bona apologize bona Richarlison yaba Arsenal yaba Man City tugerageje kuraba kugeza kuri umwanya forme actuelle barimo Arsenal bakurikije ko match zigira kuri 10 zikurikiranyeho birumvikana equipe ya Arsenal yatsinze match zinga yatsinze match indwi batsindwa zibiri banganya urukino rumwe banganije na equipe ya Aston Villa bibiri brother kwa Man City bakinye match zigira kuri 10 zerutse kuba ziba bakina batsinzemwo match zigira kuri match zigira kuri zitandatu banganyamwo zibiri batsindwa urukino rumwe batsinzwe na equipe batsinzwe mu Paris Saint-Germain ndetse ugashamwe na Aston Villa ni match zigira kuri zibiri batsinzwe mu nkino zigira kuri 10 brother forme actuelle haba kwa Arsenal haba kwa Man City tugerageje kuraba bose muri Premier League bariko baragenda bazuka kuko Man City ikubise match ya Chelsea bayitsinda mu gihe Arsenal nayo yarivuye kunganya na equipe yarivuye gutsinda Wolverhampton Wanderers igitsindo kimwe kubusa cyitwa Ricardo Calafiori brother forme actuelle y'ino migwi iraza kubitanga iki iraza kubisigira iki brother kuko wibuke ko ni match ya mbere Fazare yaheze abasore bamwe na bamwe bajanya kangonongoro mu mutwe aba Man City batimwe nimwe bamukidushobora mwe Arsenal muraciriritse aba Arsenal nabo bati mwahatoye umuhagarikizi ngo atayane mwari kutuvanaho Diwere Gabriel Magalhaes Erling Braut Haaland ati nejo bundi ati ngana nagusanze mu rugo ati nawe ndaguhaye gahunda ati nibadusanga iwacu ati ibintu bizokomera forme actuelle forme y'abakinyi match iraza kubiri muri Anglia bona apologize nabwo zagugaruka cyane kuri novuga amajambo uri cyasona hajije gushikiriza ariko nko kubimbagije ndagomba ninjire kuri ino match face à face eske iyo bariko barahura biba bimeze gute kuko tugiye turabinyuma ngo amafixtures zo batsinze canke ama resultat barutse canke uko bitwaye muri performance ya buri mukinyi biraza kuducanga utibagira ko ni shock
kandi ugiye no kuraba no kuri classement ni match ifite signification ikomeye cyane kandi iyo Arsenal novuga yuko bafitiye n'iryo shavu uburyo bwose Arsenal yo bimeze cyangwa uburyo batuba bafite n'ababuka usaka cyangwa bitwa bande uburyo baza ko ari kubahura na Man City isa no baza ko bafite iratandukanye cyane uko bahura n'ikipe ya Tottenham Hotspur kuko uno munsi ugiye kuraba turaraba ikipe ya Arsenal eske ni imyaka ingahe yagiye itwaga igikombe nino kipe nyene ya Man City kandi bigaragara ko Arsenal yari kuzika gitwara nico cyose kiraza kugakonta kumenyereza Mikel Arteta ukaravuga ngo natakaje igikombe na gito wawe n'uwo bita nka mukuru wanje Jose Pep Guardiola ati no sezo ntibishobora gukunda nivyo bashobora kuba tari ko barangana igikombe ino sezo mugabo akaza kamubwira ati nishobora kwemera ko nshobora kugutsinda kuko tugerageje kuraba na makipe agera kuri abiri no munsi novuga yuko usivye ubuka yose akaba Davise usivye Rodri wa Davise kwa Man City ariko nyene ugiye kuraba Swade Man City hejuru cyane y'ikipe ya Arsenal mugabo uburyo baba ariko bararabana mu rukino ubundi bwose si Gabriel Sinawe ntabwo hari Tomiyasu ntabwo hari Sinawe na Ben White ntabwo hari abo bose ni nerema zimwe ekipe ya Arsenal kuza gufasha mu match nk'iyi ni ekipe ya Arsenal ibutse birumvikana ni Jose Pep Guardiola novuga ko mu mukino wabo wibanze twagiye tubona amaduel nkuko bukasa kari vuga ati duel ya Gabriel Magalhaes na navuga na Erling Haaland yashoboye kumufata iminota yose 90 shobora kurangira novuga ngo umusore bagiye no kwa banasotura urukino ruko rurarangira ati wabonye kuri umukinyi nanje nari nakubitse ariko tubona uwo bita Brater Ngaranda aravuga ati nanje ndakurindire Etihad birumvikana cyane ko tutitayeho forme y'abakinyi canke forme ya equipe ni match buri mukinyi wese aba yajakaniye rero birumvikana baraza kuba bari ku kibugi wabo ndavuga ikipe ya Manchester City Arsenal nizo biri Arsenal Emirates ni muhira voilà birumvikana cyane ko ishobora kuba novuga ngo iri kiravuga ngo turi wacu durafise uwo mufana ati kandi ekipe ya Man City twarayegarije nubwo tutari mu bihe bibi nyivyo turimo ni twari dufise abakayisaka mugabo uno munsi nabo tugifise Man City nayo yari fise Rodri batakaye ku match mugabo nabigifise mugabo bo bagira niyo mana barongereje amaraso mashasha kuko kuzana recruitment zitatu kandi ukabona ko ni za recruitment wazanye ubona ko zikeneye ko yarabazanye urukino rukurikira arabereka aranabakoresha birumvikana ko nawe nyene yabagomba kuvuga ngo abakinyi nazanye ngomba kubaha n'uwo mwanya abamenyereza uburyo bwo bamenyereza nivo ntizingana nyene nk'ibisanzwe ariko ni duel nkuko yavuze ni shock kandi bagerageje no kureba kuri classement amanota agera kuri atandatu novuga ngo equipe ya Arsenal isumbya equipe ya Man City amanota agera kuri atatu equipe ya Bournemouth isumbya equipe ya Man City birumvikana cyane ko bigishoboka cyane kwa Man City narabwiye ngo Man City ni equipe umwanya n'umwanya ishobora kuza kandi tugahamba rero nico gituma nico gihe cyo kuraba SK Man City mbonye kwa Club Bridge mbonye wo bita Kevin De Bruyne yagarutse igice cya kabiri batsinzwe kimwe kubusa bagaruka bose ubona bahindutse mu maso kandi ubona ko bafite ikintu baje gukora ari ikintu kigo kirabatusha ku mutima nico gituma kugira ngo kuba bitwaye neza ku mukino wa Chelsea win from behind Chelsea yari yabanjira batsinda mugabo ntibava muri game batitaye n'amakoso bariko kugwa n'umwana muto mushasha Kusanov barazaruga ati reka tumusoreka tudukavaringa ino press ati shakari aka ariko umwana mumuhori kubundi mwana no umwana mwana cyo muhori ubundi yaje muri championnat jaja mwana no umwana yaje muri championnat jaja biba ngombwa ko atitora neza cyane ese Marimushi ko atakoza amakosa nkari Marimushi yitwaye neza twaye Marimushi w'umukombata w'umugeriye mushasere di baro atari umunebwe nk'abandi kuko meme na poste we ntabwo imemera kuba umunebwe ko nyamba twarabonye Julian Alvarez barayibuze kuri ere haragaruka hagati kuyikinana n'abandi birumvikana Riyad Mahrez oui yameze neza so match rero iraza kuba iryoshye cyane iraza kuba ari umukino uryoshye cyane kandi uraza kuba ari umukino uri kuraza kuba uri kurakinirwa ku maduel nkuko wabivuze turaza kubona duel ya Haaland na Magalhaes nyine nkuko bisanzwe ariko turaza kubona kandi hagati mu kibuga Martin Odegaard na mugenzi we Kevin De Bruyne nabonye yagarutse cyane ariko rwego gwiza nabonye Mateo Kovacic nawe yabaye wa Kovacic wo muri Chelsea birumvikana ko aza ko ari match nziza cyane ariko cyo bita ngo home advantage ntabwo zoza kuri nza kuvuga ko iza gukora cyane kuri Arsenal ahubwo match iza gukina abakinyi paraporo ko umufana ari waza gufasha umukinyi wa Arsenal ikindi naco nibaza ko ni wakigotse kuri avuga ngo turavye kuri kote y'abamenyereza Pep Guardiola se witwa Mikel Arteta uno munsi Pep Guardiola ibihe arimwo canke se uko ariko aragenda yitwara mu nkino nyinshi birasa nkaho nawe bisa nkaho mengo ariko atera nk'usubira inyuma Irebre yoshobora kuza kwitwara neza ku rukino rwo ku munsi w'Imana ariko uravye no vango Pep Guardiola
uravye mu mime cyangwa se mu kuntu yaramaze iminsi ariko aramenyereza no kuri umunsi ariko aramenyereza bisa nkaho asa n'uriko arasubira sinzi ko sindi bwemenya n'abantu benshi nicaye n'imyaka kuvishi nagiye mbona ng'abakinyi ba Manchester City benshi basa nk'abariko barahaga imikenyero basa nk'abariko barahimba imikenyero witwa Pep Guardiola. For example ku munsi w'ejo sinzi ko tuvyuka mu kiganiro twabonye yafashe ngo amuhindurira post navuga uriya musore Matheus Nunes urukino bakina equipe ya Manchester United yari yamuhinduriye post amukinisha ku ruhande rwa nimero 2 akina nk'umuntu nimero 2 ubundi Matheus Nunes amaze gukina ku mpande zose za Manchester City yaba kuri nimero 3 ndetse no kuri nimero 2 nibaza ko atamukisha ku nimero 3 kuko cyose Guardiola no musameze neza match benjijemwo Rico Lewis yari match yi yari Paris Saint-Germain yari match ya Paris Saint-Germain witwa Matheus Nunes yatanguye kuri nimero 3 yaratanguye kuri nimero 3 ndetse no kuri match ya Chelsea Matheus Nunes yatanguye kuri nimero 2 match ya Chelsea yakiye kuri nimero 2 uravyibuka rika kina kuri nimero 2 yitwaye neza Matheus match ya Chelsea yabonye yitwaye neza ubundi kuno musi Pep arashobora kuvuga ngo umukinyi wari we wese ndi capable kumuhindura kuko kumuhindura post ashobora gukinako ivyo rero we nk'umukinyi igenda giwitwa Kai Walker no musi nta mukinyi afise ngo w'umuvresha kuza mufasha kuri Rico Lewis kuri gusa mwone kenshi hanige twamona mukinisha muri Axe mu gihe abamanura kanje na Ruben yakora n'abandi bakintira kugenda gihe umusaza muri Axe Vision Company eskene yarazi ko nirazo zo gusubira Vision Company mugihe yaragiye azana bano bana bato banatana yakina bamanura kanje ababundi ko bakoramo bakinyi no musi manura kanje hagati muri Axe bishobora kuba byo fiti ubundi bwo buravye Pep Guardiola nawe mu mikenyuro y'uno musi ariko arakoresha mu equipe ya Manchester City sindi buvuye ko ari wa wundi twabona Sampros atwara ibikombe vya English Premier League atwara treble atwara igikombe cyo gufa Champions League ni nkaho no munsi ariko asa nawe akora ku bintu bijanye n'icitwa breakage ari navyo tuko turabona mu migwi myinshi umugani wabura bivanye n'iki igenda ry'abakinyi n'ivurika ry'abakinyi kuno munsi namba urekuye World Cup ngo Matheus Nunes naza kumukoresha kundaza kumukoresha ku ruhande rwa nimero 2 ese ku ruhande rwa nimero 2 kuri kwa Arsenal uzoriko rwaca kone bikwereka ngo Matheus Nunes ku munsi w'Imana akamukoresha ku ruhande rwa nimero 2 biza kubona nkaho match yaza kumuremera cyane namba ari umukeke kuri avuga ngo ndashama kana ko kuduga match yaza gusanga yabaremere cyane ngo nva ku ruhande rw'inyuma kwa Manchester City bashobora kwisanga equipe asana yabagomboye afise experience ndavuga Pep Guardiola asumvya ndavuga Mikel Arteta ariko uravye nova ngo kurukira rwo ku munsi w'Imana siniho hagarara cyane kuri mikenyuro y'abamenyereza ubundi bwo nguko project yakivuze twohagara cyane ko eske kubakinyi forma gitwe so abakinyi no munsi bameze gute duel hagati ya Ring Boten na Magalhaes Diego hagati na William Saliba eske no munsi namba Arsenal namba no munsi ariko arakora kazi ndavuga bano basore no defense ya Arsenal no attack ya Arsenal ntabwo nayo iri 100% ari yindi twabona Arsenal yafashe Arsenal gushagure igire Premier League hana no mwana nabonye nawe ni kata y'umutuku yamuvuye ko ntabwo aza kuba garagara ku rukino ku munsi w'Imana na kipe Arsenal so bivuze ngo hanini ya n'urukino genda rubona ko ruri hagati mu y'abakinyi paraporo hagati y'abamenyereza nuko n'urukino ruza kuba ruri hagati y'abakinyi paraporo y'abamenyereza bona gatatu narangiza ku rukino rwa Manchester City ndetse na equipe ya Arsenal. Richarlison apologize equipe ya Man City igiye ku isoko ry'igura n'igurishwa bazana uwitwa Omar Marmoush bazana uwitwa Abdulkadir Kosanov bazana uwitwa Victor Reyes mugiye kwa Arsenal nta mukinyi numwe barashobora kuba binjizamwo ibibazo by'imvune biri kwa Arsenal ibibazo by'imvune biri kwa equipe ya Manchester City. Ruben Diaz, Jeremy Doku ni bamwe muri Elemacle zitaza kuba zigaragara kwa Man City. Bukayo Saka ndetse n'uwitwa David Raya bekiri entre parenthèses nabo nizo Elimano vuga ko ziri clé ndetse n'uwitwa Benjamin White nabo bataza kuba bagaragara ku rukino bafise na equipe ya Manchester City ku ruhande rwa Arsenal. Tuvuge ko recruitment z'uwitwa Pep Guardiola zishobora kugira ico zirushije kuri equipe ya Arsenal imvune tutitaye ku mvune buri umwe wese afise turiko turabiraba nivyo biragaragara cyane kuko no musigiye kuraba abasore bagira kuri batatu ndavuga Jose Pepe Guardiola amaze kubasinyisha muri kono kwezi kwa mbere gusa babiri bo bari babanjemmo no kuri match bakinye na Chelsea. Omar Marmoush twabonye Omar Marmoush gwego gwiwe nubwo ataje ngabone nivyo bitsindo mugabo byagaragara ko ari wa mukinya afise ishaka igitsindo bagwaniye na Irke yari Irke Gundogan Bernardo Silva byabona ko naho nyene yarafise tension yo kubona ifire birumvikana abakinya bajya babakenewe kumumenyereza nka Jose Pepe Guardiola kuko yagiye atwereka cyane ko ari umumenyereza bakunda wa mukinya
w'umukozi abakone wa mukinyi w'umushaseri Dibaro adahagarara cyane mu kibuga. Birumvikana kwa Arsenal ntibagira Bukayo Saka ntibagira Ben White, nabonye kuri nimero 2 ariko arakina cyane n'umwana muto kuva mu gihugu cy'u Hollande Julian Timber nawe yagarukanye rwego rwiza nubwo kumara hafi igice cyasize atari karagaragara gishika ku by'ikibazo cy'imvune. Yagarutse nawe yari yagiye kwa Man City nyene. Bien sûr yagarutse ameze neza, birumvikana ko memera confiance ari karabwa n'umumenyereza Mikel Arteta. Turiko turabona wa Julian Timber wo muri equipe ya Ajax. Mu bakinyi witwa Mikel Arteta kunze kubakinisha ku ma poste yose aba kuri gatatu. Baherutse we yari namakinishije no muri Ajax ndavuga ariko mwe witwa Gabriel Magalhaes. Ubona ko muri rusange nuvuga yuko nabakinyi n'umukinyi amaze kuba nawe urufungurzo rwa equipe ya Arsenal. Poste nako ndagaruka ku ma poste ndariko ndahera ku ruhande rw'inyuma rwa equipe ya Arsenal bafise Ricardo Garafiori nawe amaze kutwibagiza Tomiyasu ndetse nabitwa ba Alexander Zinchenko kuko ni Garafiori Zinchenko cyari hariya nyene ubundi aje hey musore none ko Zinchenko nta n'ikibazo c'imvuna afise harya kugira ati jera n'ikibazo nigire no kuba ninga ari harya ejo bundi Dortmund ya Murundi ariko ntawuzi iyo vyahereye. Zinchenko arakomeye ariko umusore nta n'imvuna afise. Nabonye Garafiori wo muri Bologna afasha Bologna kuduga muri zine za mbere banakina na Ligue des Champions. Nabonye Garafiori wo mu gikombe cya Bure yari kumwe n'Ubutaliyano yitwara neza cyane. Nabonye Garafiori kabisa kwa Arsenal ashobora no gukina nimero 3 ugasanga ariko aranafasha Gabriel Martinelli kuko turamaze kubona ko nta mukinyi wo mu nimero 3 kwa Arsenal yari karaza ashobora gufasha Gabriel Martinelli. Iriya kuruwari ya Martinelli yayica ko wenyene imipira kamusubirana inyuma akabura umukinyi aza kuri rekipera w'umu halfback muganaze kubona ko ari hall ndavuga ashoboye cyane wo Ricardo Garafiori kuko ni gitsindo yatsinze ugerageje kura abantu yaravuye agitsindiye muri box ya Wolverhampton byagaragara ko ari wa mukinyi ni mu nimero 3 mugabo afise style doji y'ubusatirizi arimo karite nk'witwa Trent Alexander-Arnold twabonye 2018 gushika 2019 yari umukinyi yavango ndafise responsibility arimo indi karite y'uno musore Agent Robade kwa Barcelona arimo yakatovango ndaduga gutanga amapasi nka perimeter n'umu nimero 2 wanyu tumundi twagira perimeter mu gihe je naduze aragaruka kumfasha kugira defense mu gihe nawe yaduze ndashobora kuza kugira defense izo karite no munsi nivango uri umukinyi ukina kabiri gatatu utafise yo karite uvango kuza kutuga nico timo no munsi ko tubona Ferramendi kwa Real Madrid abantu besha mutuma gatogiti wewe uri umukinyi wo kugana ntabwo uri umukinyi kudufasha ku ndebye bitsin mu gihe rero nkuko kuri Garafiori afise yo karite gufasha witwa Gabriel Martinelli ku ruhande kuri kuwari yibubafu bivuze ngo equipe Arsenal iri capable mugabo mu gihe uvuga ngo ni wa mukinyi mu mwanya muto wo kwita urugoye namba baro barayitakaje direct yamaze kunyaruka kuza kuzibira mu mutima wa defense birumvikana mu mutima wa defense kwa ndavuga kwa Arsenal bo baruzuye bameze neza duo novuga ngo irikira bica bigacika n'ubwino sezo bariko baragerageza tuherwe turabona muri gwa rwego rwo muri sezi heze baza bakazibira amakipa yandi mu gihugu cy'Ubwongereza nubwo uno mwaka n'ivyo bitsindo bariko barabijingizwa mugabo iracari ya duo urabona ko bakicumvana cyane mu gihe kuri equipe ya Man City turebwe ko kuri nimero 2 Mateus Nunes yamaze kuba yitora cyane kuko bira umukinyi yo uri umukinyi bagusize kuri poste kandi ukabona ko atamukonkira ufise yozana kutera ubwo bwo nawe urashobora kuhisanta arezo kumva ko uhakina umutima wa defense bagarukanye John Stones nuko bitara bagaranti ko badashobora kugaruka no bita Kusanov mugabo nabonye John Stones we ari wa mukinya ashobora kuhagumana bashobora kugumana neza cyane nuno musore mwana muto Manuel Akanji bakahakina neza mugabo kugarukana John Stones mu mutima wa defense yari karicara match nyinshi yari karakinishwa hagati mu kibuga yaravuye no mu mvune ndavyuka ku rukino rwabakinye muri UEFA Champions League na equipe ya Paris Saint-Germain yaje anamushyiramo ku buryo bwo gusubirira muri Johnson yaruka kuva birumvikana Mediane kwa Man City Mediane bagarutse bameze neza usibye ko ayo makosa yo kugwa ku ruhande rw'imba mbwa Mediane nabonye atakosa ryo gukora nabonye kuva Chichi yarameze neza Kevin De Bruyne araho Bernardo Silva no musi wa mukinyi nabonye wa 2023 wabatsinda zari yaraca ku ruhande cyangwa agaruka hagati no musi yagarukanye ikizere nabonye ko Mediane ya Arsenal bameze neza Martin Odegaard araho no musi bataza partie nawe yagarutse ku rwego gwiza cyane ariko Pate aba mwiza mukije hagati mu kibuga amukije muri defense agomba gukina hagati mu kibuga ku match bakiye na Aston Villa match bakiye na Aston Villa amushize kuri nimero 2 no muswege oya amukije muri Ajax match bakiye na Aston Villa banganya oya muri Ajax hariyo Julian Timber ni match biri ku match ya Aston Villa Julian Timber yari muri Ajax yari kuri nimero 2 kuri nimero 2 yamaze kuyikena kenshi yari mubi mwabana mu match bakiye na Aston Villa ndavuga ngo yamuteye umupira witwa
barya bamaze kumunyanyagiza ko kuri Rogers Magazi yamuteye baravuga ati namusore umusore ni Thomas Partey niwe twabona ariko mugabo ufise Michael Moreno hagati mu kibuga bafite na Declan Rice bafite Merino bafite na Martin Odegaard ku ruhande rw'imbere amakinga menshi kwa Arsenal nabonye Lewis Kelly bamufutiye ikarata itukura bigarantisa ko aza ko ari mu mukino baza ko bariko barona na Man City nawe ni wa Lewis Kelly tutariko turashira muri image ya Bukayo Saka mugabo Onusejame ku match nkiza ashobora kuba kina mbetse no kuri nimero 3 ashobora kuza afise ibyo yabwiwe na Mikel Arteta kina kuri nimero ya Bukayo Saka ni umwana yatsinda no kuri yatsinda n'igitsindo ciza by the way kuri match ya Girona birashoboka cyane ko tubona bano bana nivyo tushobora kuza tugasuza system attack ya Arsenal mugabe bivanye novuga n'ijambo Mikel Arteta yababwiye muri vestiaire rikaba rigyo riza kubarima mu cyizere bakitora neza ubu nimaze kuba mbona yuko kwa Arsenal hariho rivalite isanzwe hari hagati ya Arsenal na Tottenham Hotspur kuko bava mu gisagara kimwe banegeranye by the way ariko hari yindi rivalite yaje kuba iba créée n'umumenyeza Pep Guardiola ndetse n'uwitwa Mikel Arteta envers Man City sinzi ko ivyo bintu bamaze kuba bamubona kuba ikombe nyimba ruzi ikintu coco maze kuba muri aba Arsenal ndetse na equipe ya Man City ni zimwe mu equipe ariko arazana ubukeba butari buhari ava imbere yuko Arteta aza kuba umumenyereza wa equipe ya Arsenal twarabona Arsene Wenger agenda gundagurana n'abitwa ba Mourinho ari kwa Chelsea twarabona Arsene Wenger agenda gundagurana n'abagiye batandukanye ba Van Gaal ariko naho twigeze tubona Van Gaal ari kwa Man U naho twari twigeze tubona bimwe mu mishwano hagati ya equipe ya Arsenal na equipe ya Man City Zari na equipe zikunze kuba zinahana abakinnyi abantu bo baracabahana aba bitwa ba Gabriel Jesus bitwa ba Zinchenko no musikino cyo cyakere rivalite hagati ya Man City na equipe ya Arsenal uko kubura ibikombe ni imyaka ibiri ni imyaka itatu heze equipe ya Man City kirabatwara ibikombe kandi mu kuko batwara ibikombe bakavuga ngo urukino dufise capital tugatsinda Man City ati urukino dufise capital na Arsenal na Man City gutsinda Man City igaranzo ya Arsenal ati Man City uno munsi urukino bagiye guhura ni inshuro zitatu baza ko nta biharuro bikomeye byo bikombe cyane uno munsi birimo kuko uno munsi Liverpool maze kuba ina ni equipe y'abanini mugabo iyo rivalite imaze kuba yavyuka mu myaka nk'itatu iheze kuko urabona ngo Man City gutsinda Arsenal ishirishwa Arsenal amanota agera kuri 3 gitwara igikombe ko igihe bagenda gukina banga canke irusha inota rimwe ngo aza gutwara igikombe Arsenal bashizemo ikinyoro Arsenal bavuga ngo natsinda Man City amahirwe menshi yatwe karashira ku ikombe ugaca usanga equipe ya Manchester City Pep Guardiola yakaniye match barayinganije atwayikoma mu rukino tarimo na Real Madrid no munsi ko tuvango tuzavuga equipe urukino ruhuza equipe ya Arsenal na equipe ya Man City uza kuba rukomeye na handi byavuye niyo Madrid no munsi maze kuba ihaba kugutwara kuvuga ngo ni gutsinda ndagutwara igikombe kugutwara igikombe muri make gutsinda wewe ntwara igikombe ni rivalite havuye muri gogo equipe ya Arsenal na equipe ya Man City na rivalite yari hari hapo tuvuga ngo rivalite yari hari kuri kwa equipe nka za Tottenham na equipe nka za Chelsea ndavuga ko equipe ya Arsenal Man City yari hari kuri equipe ya Man U ndetse nana yari hari kuri equipe ya Tottenham Hotspur muri gogo hagati ya Arsenal na equipe ya Man City na equipe yari yibaniye mu munda marembe na equipe yari yibaniye impundu amarembe Bingo Sport.